Paulin honyine reka ndabwira ikintu ca mbere je nimukira kuri Paulin kuko je Paulin naramwanse mbwa nari nkiri mutonya. Paulin bagitangura ibi biboro vya uribuka happy people igitangura kuza akibikora n'abanyarwanda. Bro, Paulin yaraje araduhungabanya twese ubwa mbere ati gute. Paulin twese je nari mu minere vraiment simbeshe nari mu minere. Nari sanzwe mugasohoka mu mabwati uravyumva mugabo nubwo nari mu minere nkasohoka je nari sanzwe usigikuriro kwana n'inzibushe abantu babona umengo cyo bombo krate ndakummuting ibi bintu ntimusuye kubigaruka. Oya ntihagire umuntu muting. Oya apani ibintu byo mureke oya ntacu oya ndashaka kubwira Paulin reka ndakubwire Paulin honyene jewe ndibuka like bagitangura kuzana ibyo boro vya happy people man urashobora kwibaza yuko ari we muntu wa mbere yatumye tugenda kurondera amantuzenye amakaranga muntu niwo muntu yazenye ikintu cyo gutangwa arasabisha amakaranga muntu mu masho mu maclub twamufata nk'umusenzi twese twaramubwiye ngo cyo utwebwe ntitunazi n'ikintu citwa ID. None je mfise ikibazo kimwe je navuze ati wowe wait gato ikoranyumva umvirize ndabwira ikintu kimwe. Oya je nshaka kubaza ikintu kimwe bija kuvuga ku muziki ndundi DJ Paulin wo umufata gute umuntu ameze gute umwidole gute mbwira ukuntu nyene ubunye ufata umuntu ariko ashaka kwinjiza amafaranga bice mu mpano z'abaririmbyi ariko barakora ashaka kubagira iki n'ibiki hari abagwanye ibiki n'ibiki hama kavuga ngo umuntu ngo umwidole mu biki kujya ari karondera ico ri ube hafi gato ko numva afite ibibazo byinshi byo kukubaza. Ndi ngaha ndakunda kumva hari umuntu avuze Paulin ni oya bombo krate rero wowe genda uryame. yafashije benshi mu biki abarundi nibashima Paulin yafashije benshi. Yabafashije gute ico kintu nagiye twe ko turakivuga ko hari nejo nta bintu byo gufasha yagiza yafashije ndeka urafasha umuntu gufasha urazi umuntu ico bita gufasha no gufasha umuntu kubera ndakubaza mu ma business yose wabonye yunguka wewe ko ushaka kuba unevestisa mu muziki ego basura ndazi ko mukunda kuvuga ngo naco yakoze ngo yari business ngo umva ngo yemvestishwa yateza kugarukana sivyo ego basi reka dushake dufate ngaho none ni bangaye bamaze kwemvestisa amahera mu muziki hama ngo bawugarukana kuko twese tuzi benshi bemvestisa mugabo batagarukana umutahe sivyo okay kugira wenyene hinge gato kugira dabo ushobore gupanga kuza kwemvestisa mu muririmbyi hanyuma umuririmbyi n'abaririmbyi bose baciye mu ntoki za Paulin bose twarababonye ngujya ntuzenya hinge gato yapfuye gufata Dramati abayuguruye inzira yo kuja muri Europe vugisha ukuri yuko inzira yuguruye kuri Dramati atabandi bantu bayironse ko inyungu uvugisha ukuri. Okay Sharidi I ushaka kubaza ni kuki tuzi Paulin tutazi DiCaprio ya tuzomumenya na DiCaprio arashari muto ibyo nabireke we mukorogo ivyo kubuza DJ Paulin ushaka kufisa amafaranga abantu nk'aba rero nibo bantu bashaka gufyeta abantu mu birenge byabo bose abantu nk'aba banye bavuga ko nibo bandi nk'aba mukorogo Jason ofyeta umuntu ngo kuri afise amafaranga reka tumufye ujya afise amafaranga gusa manu ujyagira na mai nkwereke mamba ikintu ashaka kubaza nka DJ Paulin ushaka kumvuga ngo umuntu yafashije kugira iki mamba yarafashije kweke umuntu ashaka gupfa beef gusa kwera ngo umuziki utagiye ngo kuri account yo ngo bitagiye kuri we no just okay sawa biga byujya muzihora mamba mu rukundo mamba gufasha wowe biga byujya muzihora bizi wewe ivyo ujya muzihora bizi ya ndabizi sawa bitubwiye so Jen mamba Cameroon ibintu yavuze reka ntaco dufate turazi ko abarundi kwanza hagati yacu nyine naho tutumvikana onye ushaka kumva ko umuntu tutizerana mamba ibintu Cameroon yarabivuze kavuye uko ibi bintu atavyazi hama kagiri nimuzose kuzana ibintu kujya mu sawa dufate kuri Cameroon ivyo yavuze mu mafia man umvirize mu mafia
byo gufasha ikintu akanico yinjiza bose nta muntu n'umwe adashaka kwinjiza tekana rero inde yamvise kugira ntiyinjize uwo muntu agana beef na Fizo akagana beef na Sabi agana beef na bari none ko bagiraniye beef ndakubaze yagiraniye beef na Fizo muga muri munyana yaramufashije what you talking about kandi na Fizo aramaze navyo bimaze kuja nuri bamaze bapfuye ikinone ivyo bapfuye n'ibiturabe ivyo nibisanzwe abantu barashwana manje ibituraba why none ushaka kumva yuko abarimvyi bose none wakwiye kiumva yuko Pone is wrong hanyuma ngo Fizo is right reka Jemu kandi akuvugiza n'ibintu yagiye aravuga kwanza uzuzana na umviriza ubanzuzane ama interview yose y'ijya ndirimbo sivyo unzanire interview yagizwe n'ujya mu manager wa Double Jay uzane interview ya X-Factor yakoze indirimbo sivyo bose wumvirize bose baravuga yuko indirimbo yari ya Poleman ama Chameleone nawe Chameleone none ndakubaza sawa tugende kuri Chameleone aravuga ati abo bantu uzi kuravuga bose ni jambo ryahe ni jambo bafise bavuze iki kuri Chameleone bakora indirimbo na Double Jay tugende gahoro fata interview ya Double Jay tugende gahoro none ndakubaza ujya ntuzenye nasanzwe afise indirimbo zisoka atari za Double Jay inde Paula ni indirimbo ya mbere yarapostinze atari cyane nta ndirimbo nyinshi arafasha abasani ntizije kuri account yiwe igihe cyose yafashije dramatic eske indirimbo inge gato indirimbo afise za dramatic yashize kuri account yiwe zingana gute simwe none waza ko dramatic nawe aciye ubwenge yarahunze mbere yuko bihaye okay sawa ni manager wa Chris MB ubona amaze gupostinga indirimbo za Chris MB zingahe Chris MB n'ubundi Chris MB wait guys the question was never the song Chris MB abantu ko turavuga n'aba superstar dufise mu Burundi n'aba superstar no Chris MB n'umuririmbyi ari management ya Paula DJ Paulin kinafasha man ibyo gufasha ngo bikimiki ni nkuko nanje no wafisa amafaranga ngashaka gushama amafaranga oya Vanya Ice inge gatoya Vanya Ice amufashije iki kumuje kuronka amasho yanunze no Vanya Ice ni mu Barundi wewe nawe genda nawe Vanya Ice murondera amasho nkajya hayi turabe kuyaronka amasho urazi ko ramakati Vanya Ice yoshobora gucamo ntibanamumeka muri mvyaci but yarafise amasho menshi arokata nazo izo sima mugurondera amasho Vanya Ice Pone njiji Vanya Ice na Monia Frere abantu bashaka kuja muri public akarimba indirimbo akawazizi ninde ndakubaze ubona Vanya Ice ageze kuri stage akanya nka Monia Frere wandi ko mbwira Vanya Ice nyoro azikora aba artiste Pone abayubatse mani uzuzura batandukanya n'abandi ba artiste bose barengana naho bahuriye haba mu mifato haba kungene basa haba kungene baririmba haba audience yabo n'ahantu namwe babahuriye nkwereke ntuso kuzana abantu nk'abantu nze mamba ari kumwe na Chris MB namushahano Double Jay igiye bahura nawe yarari it takes time none dramatic yakubatse mu kanya gatonya kandi afise indirimbo imwe dramatic bamufite ko byendo fa hinge gato dramatic kuri madamu yari kuma afisha ngahe kandi ari we the first afise indirimbo imwe bakavuga ngo dramatic ngo mbego kweka gumaronka amabiri kandi afise indirimbo imwe izo factor uri kuvuga ivyo bintu byose DJ Paulin yinjije amafaranga ngahe DJ Paulin yamufataye ko yafise madame iri hit okay sawa cyose no mu Rwanda hose ko tafashe we love music bari bafise ntuzenya bari bafise amahit yafashe MB data nawe yarafise amahit yafashe Double Jay na natiko ko bari bafise ibyo gufatirana abantu yamubatse yaramwubatse amaze kugenda kagenda kamutuka ubona ageze wait gato MB data amufasha kuri sindiki bamba MB data amufasha kiri ku kibajo bari bwanahure nawe izo nizari hit yari afise bagiye guhura mu nyuma izo ndetse kuno musa afise amahite tumubona kuri stage mu nyuma dawo no musa afise hit uno musa afise hit nene naguma akora amahite amastage tukari impamvu
Ever wonder ekona wewe nakubwiye ibintu umu artiste yankoreye kare sibyo tubanze tuvuga ubwa bw'artiste ureke kuvuga ubwa bw'abashoramari kuko bajya ayi ni pone yo kwicara akakwaza les bras nitwe tuzoduhomvye mani azoya croise ahubwo ndabikeneye azoya croise wa mafaranga yarashira mu nuzenya ugiye kuyashira nko wambobo ubu uhinge gato simpamve ndakubwira nabi ena kwe Alvin Smith wait gato Alvin Smith uko bakoranye ubu amafaranga akarinjiza muri make karinjiza n'impora rekamo uri kurambwira ko Alvin Smith sivyo hari amafaranga yakoze ujya merci guys hari amafaranga ujya wovuga ngo yarakoreye uravyumva kuri stage yari yisubera iruta stage yaduze kwako amafaranga yaduze kuri ya making aduze kuri stage ya Paul ariko urazi kuri wenyine yaravuze ngo Alvin yaravuze yewe mu buzima bwanje umuntu yamaye amafaranga menshi nduze kuri stage kuririmba ni uco kibamba ca mbere duse mu muziki yaravuze ati ni wait gato inge gato yabishaka kubaza ubwo mvuga ko mu DJ Paulin umuntu ategura amashanga yo mu mwaka aramatse ayategura wowe utegura ngaye mu mwaka oya reka nakubaza ishow imwe niyo kuravuga ngo niyo itunze abaririmbyi abahamagara batuma baho neza kwera none wowe umaze kuorganiza zinga wowe umaze kuorganiza zinga ariko kuvuga ngo yorganiza zinga umaze kuorganiza zinga rega kuorganiza ivyo si kibazo cyo kuvuga ngo kuorganiza ibintu byo turanga nibiba inyuma y'ivyo bintu aravyorganiza banzindire izo show arazorganiza niwe wambara tanga amafaranga menshi abartiste baba bameze neza show zafungira pesa asumbya Brarudi none Brarudi muze namwe mu mutahe mbe uribuka yuko Paulin yigeze kugira amabife na Brarudi hinge gatonya uribuka ko DJ Paulin yigeze kugira amabife na Brarudi gushika naho show ziwe azana Moscow nazana ikinyobwa na kimwe ca Brarudi kandi show zikijya none ko Brarudi muka après bace bagaruka kumurondera none si niba ariko barakorana kuri muzenga kuri banzindi Paulin na Brarudi niba bakoranye gute ntuze na DJ na brand ya DJ Paulin yari irimo ariko Crystal yari irimo mani Crystal yari irimo n'ibintu bisanzwe nta nuko twanabonye harimo akeza nete harimo Crystal harimo Brarudi harimo twamubonye no kuri yarimo magenda urondere yogenda usubira urondere vraiment ibintu barondeze ikindi kintu kugira Paulin ntajemo ni gute Paulin atojamo kandi ariwe yatanze na contact za ntuze za DJ Paulin yadugije muri inzu wawe okay none nkawe nko okay sawa iyo Paulin atagira show yo kuzana kamiliyoni bari gupfa barahuye n'ujya muri rimvyi wanyu okay DJ Paulin wemera yuko ibintu abari karakora ari ugufasha canke ari inyungu ziwe umviriza ni inyungu za bose gufasha biratandukanye ujya arashaka kugira ashonje ujya arashaka kugira business umviriza Paulin arashaka kugira business zose why yagize umuziki ni kwako awukunda mani n'umu DJ yuhuye n'umuntu mwibarabara ukamuha amafaranga kubera ashonje ubugize iki umusponsorije uri kwinjiza amafaranga canke umufashije hareka ndakubwira ni ibintu byo kugira iki fata gufasha uri gufasha umu superstar afasha Double Jay none ko basi nyamusu aba superstar nakubajije ni basi MB data ko bakorana tukamubona kenshi sivyo yari umustar ariko no munsi nane se umustar tumubona he sangapi kwa kangahe to address ya harika gani yanziko yonyene mamba Brooks yaramurekuye nagenda pambane none ubona ari ndamubona eka mbwa majama kukundi DJ Paulin ndamubona DJ Paulin niwe DJ Paulin niwe muntu wa mbere afise entertainment yo mu Burundi mu ntoki mushake muvyemere uzomukura nta diri ni muzopfa waragize kwako ugeraze ku making amadiri man wari social media rero muzodandaza iyo miziki yanyu kuri social media gusa umva niho hari amafaranga iyo show akora shows zitanu mu mwaka tuvyemere akora shows zingahe mu mwaka kugira tumve ko amafaranga yiwe ariyo yantu umva nuko yokora imwe wowe uzi ko show ni ubukene zingahe akora iyo muri summer agakora iyo muri December akora zibiri mu mwaka amafaranga rero amafaranga ntushaka kuyaronka mu ndimbo ushaka kwarakoze umukozi none ndagusavye amafaranga izo 3 miliyoni baririmbyi no umutahe waba baririmbyi mutahe ivyo iko avuga uwo nta kintu abakeneye
wewe reka ndakubwira ikintu abakeneye sivyo kandi reka ndakubwire happy people kera ntizigeze zijamwe abaririmbyi umuntu atanakora mu ndirimbo ugeragira show atamuririmbyi ariko kajyo arazana n'aba DJ man aba DJ n'ivyo ujya club yiwe nabwo ashiramwe abaririmbyi kandi club ziwe zamazuzuye ugerazi gutanga show ni mu mwanya gufasha abaririmbyi b'abarundi azogire show ya atamunyamahanga arimo yarabahaye valeur ya visibility wapi yarabahaye amafaranga mu buzima batari bwakoreko nibicare bashima Imana period iyo visibility uri kuravuga azoteguye show y'abarundi gusa mamba ashaka afasha abarinzi azogeye show araheruka kwemvita umunyamahanga ahubwo show aheruka gukora atamunyamahanga arimo niya show ahubwo nuko aheruka nuko yemvita umunyamahanga iryari aheruka show niya show ya DJ Pro l'année passée kuri bonane jewe nariyo sivyo nta munyamahanga numwe yari kandi nta n'ikinyabuzima amurinzi w'umurundi yari arimo ntabwo barabaririmbye barundi gusa nta mu DJ wanze yaje kijya gihe ego umu DJ yaraje none umu DJ n'umuririmbyi bireke umuntu uri kuvuga ngo kuzana imikino umu DJ yaraje gutanga show mu DJ ntiyaje cyangwa cyo DJ Pro ndamufata mu nasuzugura abarinzi b'abarundi abashira hasi parce que maybe afise amafaranga wewe bashire hejuru n'abantu bose bafite amafaranga cyashira hasi abantu n'abantu basuzugura abantu basuzugura nanjye ndabasuzuguye urumva nawe umeze cyo kimwe kandi niyo mpamvu ushobora kumuvugira Simoni ndashaka ko ninakura nzomera nka DJ Paul okay mamba umuntu ashaka gufasha umuziki ndundi ubwira ko tugituma indimbo ya Double Jay na kamiyoni yabyinjemo kujya ntabwo yari gwabo bari bahuriye none niyo genda gakora none mu Buganda bibanzira indi none mu Buganda ni kure nibogenda bagakora indi ndirimbo nibogenda bagakora indi ndirimbo mu Buganda bayikora mu bitaro kamiyoni ngongo iki bayikora batayikoze mu bubiri gigiye bariko baza kuturongikira ama video y'uburofu so no okay ngo mvuge yuko rero Alvin Smith ni bamukorereye indirimbo hanyuma akishara agakora yindi nicaye nawe akora yindi nyimba iyo featuring bari bayimuhaye nagiri ya kabiri nakora indi ndirimbo ya kabiri shakuma mutugenza indirimbo bose nta numwe umunwa wugaye nta numwe yagaritse tarahiwe yahubwo yituvugiriza ngo Sharon rondera inzu ngo meruzo yaronga mu nyuma hewe ibintu uko avanga umuntu arafasha nzose uvanga ngo afashe ibi umuntu amafaranga kutuka pone ndamubroka ndababujije jana kwa DJ Paulin afashe iki DJ Paulin is my idol afasha mu biki DJ Paulin yarafashe imbobo zose arazigira abantu umbabarire okay urashaka kumbwira izo mbobo yavuze oya nambo ngiye kuvuga reka tuvuga abo yafashije none okay basi warumvise ikiganiro cha Fizz kwa yangu yaheruka kuvuga ntacumvise cyose vuga amajambo yavuze kuri Fizz kuri Paul yamushimi ariko gukorano yamushimiye kegene bwaze mu Burundi oya none ibyo byose ibyo bintu bitanguye no munsi Paul rega niyaje mu Burundi yadiza ibintu yatangiye gukora yabikoze kuva kera none umuntu ubona no munsi nubwo mwoza mukagira bapfuye ikirero cy'uvuga nawe yoje n'umundi gusa ibintu byo kumva yuko umuntu ngo birafashije ngo abarinzi abafashije yarabafashije nyene yarabahaye platform abandi bari barabimye yaranabahaye n'amafaranga mani yiwe atakuye mu ninde muririmbyi yafasha tutazi atamu superstar atamaze kugira amahiti nk'atatu canke ane mu Burundi Vania Ice none umuntu afise hiti zinga nawe muga amastage amaze kujako uvuga yuko na Double Jay amaze kuyurira kandi ari umuhanda izo stage zo kuri atari umuntu ashaka kuririmba indirimbo yiwe none wewe umbiriza wowe kibazo wowe bunyene uritsinze Paul n'umuntu ashaka gufata umuntu atamuntu numwe azi izina sivyo nako atamuntu umwe azi indirimbo ziwe sivyo akamufata akamushira imbere kandi akamushira mu madiri yose arengana kandi uwo muntu akarinda sohoka atandirimbo nimwe yiwe tuzi kandi abantu bose abimbwa yiwe
oya namba yibona n'imbwa yiwe gute kandi karamufasha noneho ni gute woshira kuri stage ni gute wofata umuntu w'umu underground atamuntu umwe azi indirimbo ziwe ukamushira kuri stage na dajo umuntu ashaka kumufasha kwiyahura think twice umuntu ashaka kumufasha kwiyahura kwiyahurira mu buziki washaka gufata umuntu atana hit zitandatu canke ndwe afise mu Burundi ukamwumvisa ama stage ko yafashe dramati yarafise agahite kamwe ntiyamushiranye mu Bubiligi bashi ni mushime niyo hit yarafashije Kristo ari mu Bubiligi wowe wafashije nde Bugariste y'abantu maze gufasha jewe umbiriza jewe pora aramaze kumfasha akama numviriza pona je yarama sponsor uravyumva arandeka ndashutinga muri ntuze muri P club arazana umuntu amfasha muri shoot agakina amanuzenya ama jeu de lumière for me pona oya nizina ry'Imana umva nta n'amacupa yanga dufate ya 2 miliyoni wigeze kubarekiwe unashima yaranadusorera atubwiye ngo ntimwafashe ngo nazanye ngo ibindi vyuma bishasha ngo next week ngo muzogaruke ngo mfise fog machine shasha ngo muzoze muyishiremwe no muri shoot yanyu uravyumva acha tubwiye twacutinge muri ntuze muri P club acha tubwiye tugende no muri tuzoze dutegure next week indwi yakurikira dutegure shoot tugende gushutingira muri Crystal uravyumva kubera ko yari yazanye fog machine shasha jewe pona aho rero umvirize ndashobora kwafasha baririmvyi abantu ndakubwira je twabwira ibyo pona je yafashije pona ngiye mu Bubiligi sivyo je amafaranga yose yaraheze pona niwe yandihiye amafaranga yo kuva kuri show ngiye muri after arabwira abantu bamfate neza uravyumva pona yarasavye abantu arababwira ati numwana ntabwo abangaha mu mufashe aramu mu DJ uravyumva yari yizeye turagumana aramerekeza aranyereka ahantu usumira kuko je mu Bubiligi naho narinzi uravyumva if it was not because of Paulin nari nari misi ibiri nari gusurvive mu ntuze muri Belgique uravyumva so ntabwo umuntu mukwiye kuza muravuga gusa ibintu bibi akora ubonye ubutuvuye ko arukunda akunda umuziki arawukunda ahubwo ni muraba amakosa ya Double Jay kwako igiye bakorana twese tuvyibuke Double Jay yahuye n'ujya Chameleone bahuriye muri show ya Paulin uravyumva imbere ko mutangura gusutura amasho akora uravyumva bahuriye muri iyo show battery power about 100% battery power about 100% Negato ibintu kwavuga bikine akunda umuziki agapfuta indimbo y'umurimvyi jo Kevin mwami ça va c'est maman mvuga muti Power off. Negato. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Don't worry my brother. Unajua tulifanya hiyo ngoma pamoja na Double Jay kutoka kwenye upendo. Hamna malipo, hamna lolote. No. Unajua management wanakuwa na shida zao. Wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa. Lakini nataka nisimamie moja kwa moja Double Jay. Hapa tulipo ni Brussels, Belgium. So let me tell you, Double Jay hiyo ngoma tulifanya ngoma kali cha msingi sana na shukrani sana Burundi, mlimpenda sana na mimi nikapenda ndugu wangu Double Jay. Wala kama mwambie video inakuja, so video inakuja kama ana shida na management tokee nyimbo tuna bado nyimbo nyingi ambazo zinakuja, so nasema straight like Batman, you understand? DJ Paulin, mwachie mwanangu aende zake. Mwachie mwanangu aende zake. Hamna malipo pale, hivi tulifanya kwa jinsi ya upendo. Usimlazimishe. Come on. I love you Burundi and the video is coming. Double J coming. Bibi no, kamera ngo mufata nk'umuntu asonze muri East Africa. Sawa, ashaka kuvuga ngo tekana step by step vuza feta kuri akeza net inde feta vuza ikiganiro exfeta yakoze kuri akeza net umvirize ntuzenya amatasha muri cha Double J na wa manager wa ndo kwa Double J nacho twaza kwivuza chega ni ucho wa mujama wa Double J
wa Bima Boy yavuze ko yakeza naco taza apana ndaza kubwira byose uvuza introduction I think byose byose yaza kubivuza kuko baravuganye n'indirimbo aja matuzane ngahanye bashaka inyungu zabo ndiko mbona ibintu hegato none gasharone nk'undi presentation abantu boko ndiko ndayibura ndake ibintu yagwaye inzoga shaho uri kuravanga ibiki n'ibiki inzoga nyabakivuza gusa manuzenya reka ndayironde saka wundi Paulin is mine until I die mugana Paulin ni mugufi turareha ni mugufi bon ni muremure mu bintu byo kwiba amafaranga akaba